na Nerinati rero nimba yaratwaye inda y'umuzungu aramwigarama mbe urazi aho bifu ya Nerinati na Natasha yavuye Kaneri karagafana ka Natasha jusqu'à Z Roriro mu kiganiro yakoze kuri Magic Channel yavuze ko abaririmbyi bakoresha inganga bose baheza nabi none hinge aho nyene none we nubona mimi uyu hapa imigambi yanje ni sivyo c'est projet ukuntu kuwe yarazi gabara bagenzi na wizimira nini arabajama yarazi ama projet ya wizi acagenda avuga ama projet ntande mbere ko gusura nani afisharinze Double J bro ncorera iyo ndimo ntayuzi ndakenda mami bijya bintu sivyo nahigize umurimvyi azosura kandi gutinya umu promoter canke umu journalist ngo nta mufata neza ngo azonyiba ngo ntazomvuza koresha umwanya aho sino gushigikira uri kuvuga ko rero kibimenyesha makuru ata power bifise birafise power ariko siyo power vyoca bija kwiratira umuntu ngo twona kuzimya dietetique umunyu w'igitangaza sasa ni mbona kidakora kugira ngo yorohereze amagara yacu kuba afise ikibazo c'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo c'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo c'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo c'imitsi yanamvye kuba afise ikibazo c'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo c'itituka ry'ivyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sasa ni bwera bitoreye umuti mu kubazanira ako kunyu keza cyane Sœur Dietétique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icyo ubaza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendanumwe inimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 amajendwi na 56 canke kuri 77 amajendwi na 36 amajendwi na 47. Hello everybody mudukurikirana nizere ko muguwe neza kuri Mike muri kumwe na Bobo mu kiganiro dufise koresha umwanya uguwe neza original kabisa kandi tumaze igihe tutabonana ewana hari haciye iminsi kweli tari mike Akamo TV wari watubengeye mu misho oya duheruka nza kubaha message ya ku bijanye na post bane ku post baba bazanya nka Burundi ya nze ko bijya tabigaruka kandi wabijya byarahe barantahuye vraiment Imana ishimwe reka je tuvuga amina amen bless God ari kintu ca mbere unyibukije ndafise umuntu yandikiye ni box afatiye kuri content duheruka kuri abakobwa babiri ambwira ngo mbonye ikiganiro umu-invité ariko aracata directement nca nkita sinsa no kuraba uyu muntu niko yakubwiye ndamaze ni kubera iki none ngo aba yasuzuguye twebwe dukurikirana rya content oya ariko urabona nkaje watanguye introduction urumva introduction urazi ko je tagaciro ndayurazi ko oya ndavyumva mugabo nshatse nawe ugira icivuze ko umuntu avuze ngo ucumenga ntihayagaciro ntari karavuga oya sugudagaciro gusa ibintu ari karavuga mu bisanzwe ngahaba vraiment urumva ivyo ntucumengo nta mwanya yarabifite umengo ntiyarabi urumva umengo ntiyarabihamukiye uramaze guhabwa isani y'injya warushonje hari umuntu ngaho umuhaye micro ino ntebe icarutu yagire urumva impuzu azimesa nk'indwi yose urumva kugira azoze gusakwita ari smart ameze neza bro aza nisazi avuga ati bwana nukuri aza yitunganije neza kubera ico kintu agifitiye igishika rero umuntu yibereye muri telefone yigirene umva ntagishika afisa avuga ati waduheze nigira umva mu bisanzwe nico bisigura rero nabajya abantu dukwira barabibona bakavuga ati okay yani ko biri hari abantu rero baca bashavura ningoga akaca biheba nundavuga ati akagahungu ndagatuka muri commentaire akajambo kamwe rero kuri abo bantu bameze uko kandi nawe sometimes uzobikora je muranda bikora ariko je nanje rero ico muranda bikorera je byose ndavyizera cyane mvuga ati amaze mwe muraba ega je baranzi ko ndumumeshi
je baranze bumva barampebeye oya si ukuguhebera akoresha umwanya ni ukuvuga wagiye mu kiganiro ufite message ugomba gutanga ugomba kuyihava rero okay bona je ngira ni hanure vraiment ndazi ko bihora bimba ko urakoze kubembira ko ari umuntu yanabikubwiye inbox franchement nzobisubira sinzobisubira yanditse avuga ngo kajya gakobwa gasa neza mugabo nta ndero gafise nuko yanditse franchement yari dodo oya nyari dodo ari abandi ba invite twatumye mu kiganiro okay twinje mu kiganiro cacu tudatebeje abafanzi ba Akamo TV ni Satubi yanditse post bigaragara nkaho yatumbereza kuri Edison Ndayahoze aho yamubwira ngo bashaka kuzimya Fernando nkuko bari bashatse kumuzimya nawe Satubi nibaze ko iyo post wayibonye ntaco washimye kuyivuga ko nkoresha umwanya je narakivuze ko mu nyuma ariko je ngo ico nuvuga ngaho gatoye none Satubi so gutinya umuntu nka Edison none kubera ikisi kwe gato mutinya si umuntu Edison afite fan base y'aba Pentecote aba Pentecote nari nabiketse urumva Edison ntabwo bashafise bwo kuzimya umuntu ko Edison ntawe yigeze yaza nigasha umuntu atawe yigeze yaza yozimya nde ahabu kibazo coca kigaruka kuri Satubi namwebwe nyene gute mwamwagije gashaka kumuzimya bon urumva Edison afatwa nk'umumenyesha makuru kandi abigize umwuga kandi ari professionnel Edison afatwa nk'umumenyesha makuru wakajagari sivyo rero hari igihe ashobora kwata ku muririmbyi n'umuririmbyi akavuga ati no mutipe akurikana n'abantu ibihumba amajana ngahe agomba kungirira nabi akagira ubwoba ariko jereka ndababwiza ukuri mwabaririmbyi ntagire umuririmbyi numwe azotinya umupromota kubera iki bakoresha umwana nakuna kandi muvuga ko mumotesha mukongera mukanukisha ivyo ni vyabende mu rugamba abantu bagenda mu rugamba ngo twebwe urabaze gora mu rugamba nabibona mu masinema abasuda bagiye kugwana bagenda bararirimba barakinagira ariko benshi batakuboko kwacitse nivyo nyine vyo kwitera gateka umva kwiyemera cyane yuko umengo icyushatse wo kigirana Imana je ndakubwije ukuri popo twebwe dufise uruhara mu gusunika umugufasha gusunika umuririmbyi ariko umuririmbyi wenyene nguvu ziwe n'Imana yiwe n'igihe ciwe nivyo nyene bisigura yuko uyo muntu tuza kuja hejuru na ivyo bintu bagena akababesha bakabajya uduhera bakabagirane ngo je nzokugirane bijya bintu sivyo nahigize umurimbyi azosura kandi gutinya umupromota canke umujournaliste ngo ntamufata neza ngo azonyiba ngo ntazomvuza koresha umwanya aho sino gushigikira uri kuvuga ko rero kibimenyesha makuru ata power bifise birafise power ariko si yo power vyoca bija kwiratira umuntu ngo twona kuzimya iyo power bifise nibikogwa ntabwo ari amajambo vyo kuja gukindagira ku muntu ngo bakene kumuzimya bakene kumugirana ububasha bobo ibimesha makuru ngaha hinge ndakwereke Fizoko igihe asoboye what my name sinzi indirimbo yaririmbye amaradio yose arugaratiye bwana turashize kwikare none gashaho Imana yavuze ku muntu ukinda ugaramye uvuga yamuhe kirapasa sivyo abakunzi b'umuntu barazyo baronderera ikintu apariyo we bamaze kubona yuko wanka umuntu bikundira barazyo baza kubironderera ivyiwe rero kavuga ati wewe tuzoreka kurora amaposti yawe natwe tuzobirondera ku rubuga rwiwe kandi tuzobikunda kandi tuzobivuza erega iri giti kirakurira mu babaji na cyane cyane none mugabo tugaruke gato kuri iyo poste ijya poste ya Satubi yavuga kuri Edison Ndayahoze Satubi rega ntuzi ko yanamuririnje Edison aba Pentecote nari nabiketse Edison yamaze imyaka 3 yose avuga foil Edison yarafashe iminsi myinshi ariko araponda nde akaramuponda Satubi afata igihe kirekire Satubi yihoreye sivyo rero Satubi nawe ni mu nyuma aravuga ati no reka mve mu gace kandi amuhomore none yamuhomoye yaciye ahamba urabere power yo muririmbyi n'umupromota Satubi yavuze rimwe gusa abarishe mugabo koresha umwanya aho nyene nk'umupromota wewe ntuzi yuko promotion ushobora kuvuga umuntu umuponda
cyangwa ukamuvuga ko ivyiza ivyo urabivuga ariko mba ni systeme ntabwo ari ugwanko none gute muduha ko Edison ngo yabishize mu ugwanko kandi Edison deja afise inzigo Edison yaragiye muri beef dabogera mu kuyisanu gasore yaramukuye isanu abaririmbyi benshi bakunze kumukura amaso bamubwira ati jewe ndeka koresha umwanya nawe ndazi ko arabaririmbyi urukura amasanu bakubwiye bakorera ibintu atavyumukabazanye je sindabakura amasanu ubagira gute ya jewe reka ndakwereke basi bobo example ya hafi sivyo je ndabikubwiza ukuri aba producteur Hot Mix Master Key ba iBreezy ba Kori bande haraba producteur maze guposta atana contact yabo mfise nta na sharinze ngo ndabarungikira abantu ngohereza ngo murabe barabikuna ba postinze jewe ndashobora kuvuga ati ino mudu reka ndayihereze umva reka postinge naka kuko amateka yakoze arazwi ariko uwo nkenera kwivyunguka nawe ni wa undi aguma nanyibutsa ati wana shirako je nanje kwera ntungore ndeka kujya ivyawe sivyo nkabishirako nshatse nkabireka kwera iki ntavyo nakuririye urumva kandi abantu nabo babona ugumusuni ku muntu cyane atani ibikorwa bigaragara biko biraza barabona tuye umuntu ariko asunika uruduga rwapfuye none ikosa reba riri ku mupromota cyane ikosa ahanini amakosa ari kuba promota babesha abantu ngo jewe ngo ngize ibi ngo bizoba birangiye reka iyo mvugo je sindayikundabo mukaba nawe urazi ko ari mvugo urakoresha umwanya je iyo mvugo mpora nkoresha kuba ubuhinduye ubuvuba jewe bobo mu bisanzwe akaniko kazi kantu erega bobo ibintu kenshi abantu ndavuga efino bazobitahura mu nyuma mu bisanzwe abaririmbyi bakiri bato baramaze gutahura icitwa promotion barabiha agaciro vraiment arasora kandi mbo vraiment arakurondera kwera ati yewana urabona grand frère uku sivyo ariko confidence yabo ibizeza ko agahereza ibihumbi 100 jisho ko kizuba gikemutse ariko ibanga nirimo hereza uyu uhereze n'uyu hamubicarike hamwe muyagesije imwe habe hariho abaponda ivyo bintu muri system n'abavugira neza ico kintu system nama nakivuze ntazogira umujournaliste azokubesha nabajya ku maradiyo shaka kugutwara mu kabare ndavyumva apeti baza kunyidoga ngo amipro ngo yambwiye ngo ndamusange mu kabare aca komanda ifi sivyo aca komanda nuze Bavaria nangahe Bavaria ni utanwa inzoga aca komanda ikinyobwa ca dimi mu gikiera kizimvye ari 6000 sivyo rero ukasanga arakuririye aho kwanza sivyo ko uramwubaha cyane uzi neza ko ari yo nzira okay amuce mubwira ivyunguka rero uzompa gute yabanje kugufyondera haje yamanje kwanza kukwiba sivyo ivyo ndabizi kubaki ndabizi kwa commissionnaire nibo bamanza ngo ma déplacement n'amayinite bo umuntu ugomba kumufasha muhe ide ati bro reka tugenze we atabitahuye po amubwira ati po reka tugira uko nyine ubishatse ariko muhe ide iremereye ku buryo nuwazobaza azombwira ati ariko yari yakubwiye yukorera kuri rya ide yaguhaye sivyo ukaraba urumva hamukaca umuha ivyunguka akaca ngo ukazona rifashe selfie ari mu kiganiro ngo guys ngo uri muririmbyi ngo reka tumubwire neza yuko gikorwa ciwe ngo cage ya acha kurungikira ngo naheje gukora umuti ngo nahejeje na ukaca ubona ati ya radio ubu igitega ngozi mwaro ngo bose ngo banyumvise ngo ubure Bujumbura yose ngo ubu banyumvise Yesu we ngo nabaye umustar ukazibona uramwandike message aciye amanza gushira akaguru kanati cyamamare kirapfa kwishura akayishura nk'inyuma y'indwi urumva ubwo n'uruhendo mu bisanzwe umuririmbyi ahitinga isaha yo festigate sivyo apare y'impano gusa icyo mbashaka ndashikunda umuririmbyi aririmba turirimbo tumwe azona presenta behind atumviriza indirimbo je nahereye ko maze bro mugabo waraducanganya sana
wovuga ngo Ega je biragoye oya ngo umuririmbyi ahitinga gihe ciwe kigeze umaze imisi wosha abana b'igihugu ngo barondera inganga kugira baronke hiti ico bita inganga Bobo dufata iki mbe urazi ko James Ndasago ntazi nico bisigura je sinzi inzo Ndasago nimbe bakure mu miryango ibandwa iwanye nimbe barabandwa cyangwa Ndasago bararaguza sinzi gusa je ndafite Ndasago ico bita inganga n'urasago none izo Ndasago niki ni tatouage oya ndabajije ni kintu ushira hejuru guma werekana ati urumva ari abantu benshi nga bifite Ndasago batazi izo Ndasago ngo nibiki ngo nibiki bizoba urumva rero icitwa inganga barimvyi bacu hari ahantu bagenda ntibarenge kubera tanganga kubera inganga tazobagira urazi inganga icambere zigufasha inganga icambere ziragufasha gusomesha abakunzi b'umuziki wawe sivyo inganga ica kabiri ziragufasha gusomesha ababosi bo gusukamo imitahe bivuze ngo waje tukuma tubona basinya amakontra ntabwo ari akwira ry'amahiti hata wazi wa zamani walishasemaga kazi na dawa urumva wewe urakora hiti ariko utagira inganga bro oyarika Loriro mu kiganiro yakoze kuri Magic Channel yavuze ko abaririmbyi bakoresha inganga bose baheza nabi none hinge aho nyene none we nubona aho yagarukiye umva Loriro mugabo ntanganga yari afise ntanganga niyo mpamvu yiteye ikare kandi umuntu agihema yaguye nk'umufuko w'amakara no Loriro aracaye ku kivima Nubunye korora akiri ku kivi. Rero ntaka arakora. Harika akora ibiki biganiro ye. Oya ntande mbere ko gusura nani afisharinze na Double J. Yaye. Bro, ncorera iyo ndimo ntayuzi. Ndakenda mama iyo ndimo ntayonzi pe. Na Double J. Loriro na Double J. Ncorera yekoranye nande? We basi, Loriro afite ndimo Double J. Loriro afite ndimo Ncorera yekoranye nande? Loriro na Double J. Man wewe rero bimwe filma boy yavuga nivyo mwebwe ba promoter mufise kuri umwaka regengi yanyu oya umviriza ndimbo ncorera n'indirimbo man nimba Loriro yakoranye indirimbo na Double J hit maker yo ndirimbo tukarinda kuyisigurira umuntu apana kuyisigurira umuntu irikiri ivuga iyo ndirimbo yonyene irikiri ivugira man ncorera Double J nukuri kw'Imana ni ico kintu bimwe filme yavuga nivyo mwebwe aba promoter ntimukizi inshingano zanyu hinge ndabe ama views bro quelque soit views yo biriko Loriro ari ku kivi Loriro na Double J bobo tuvugishanye ukuri vraiment man Loriro ntavyuka yamaye sivyo tuvugishanye kuvugira Loriro arajaganya cyane mburaje ko Loriro indirimbo ya Loriro hamwe na yarimvye na Alikiba sivyo isumbwa guhitinga na ndarandarira na gitari canje kubera iki tegelegeze tantararara wanda baza kubera iki urumva impamvu hariho strategy na target y'igikorwa ava yuko gisohoka sivyo nivyo nakubwira baba ririmbyi bakiri anda bizera ngo promoter no akora byose promoter na kango twizwa giheze we yibajije ngo asohoye na Alikiba ngo kirarangiye par contre Alikiba hajya yari guteza kumwereka akanyamuje akamwereka ko sivyo ino industry ya plus 257 ayifise ngaha yari gutegura ikintu gikaze kitarakorwa urumva agahabura kwanza abantu bakaza babona ingoma pam kandi ni kari kwere Magic Mirror kari sivyo indirimbo aremvye na TID ni Mr Blue zero iri muri pubero ubu oya gusa ari kintu utawurakoresha umwana none bobo genda ku mutwenzi uterame ku mutwenzi guherera samwe gushika mu gitondo kwazo kuma indirimbo zibiri za Loriro uzocuza ndaguhereza amahera oya oyiki none twebwe nitwazime none n'abavuza imiziki ntazo bumvise bobo ntazo bumvise hari indirimbo itagushikira gute man ncorera n'indirimbo iri kwera bica bigacika ahubwo natangiye kuba atayuzi
hayonzi gusa biratarutse kuko nyene muri konfli na Roriro numvise ko muri konfli na Roriro nta konfli je ngira konfli nawe nyiwi Roriro ni mwabrokanye sa Roriro na Roriro je Roriro nije namubrotse kwanza kubera Britare yiwe Britare ziwe Roriro rega mari n'umuvuwayo Roriro si umuvuwayo n'umuvuwayo gute Roriro ashobora Roriro twakonye content ku Kamo TV ico kibazo turakimubaza yarakidusubije ko je namubrotse oya ko ari umuvuwayo kamubajije ati benshi bavuga ko ukunda gushwana nawe acavuga ati none mubona nkunda gushwana Roriro Roriro akunda gushwana cyane nitwo bigaruka ko cyane sivyo ariko menya ko Roriro nimba so indirimo na Dabuje twancorera na sabe inkwavu bamuhereze nk'ikigwa c'inkwavu kubera iki sivyo azorore ndazi mu mwaka umwe yoronka inyungu kandi ibi bintu vy'imiziki yobona neza ko atari ivyiwe man woraza agaciro ka Roriro mu muziki ndundi agaciro ka Roriro mu muziki ndundi naho bitaniye nakaba chancho wa misi mugabo uremera ko ikintu ni nk'abawigeze uremera mugabo hari ahantu bashikanye mu muziki ndundi nareka abanyamuziki bakora umuziki nareke man Roriro Dabuje kuvyo yivugiye eske Dabuje ari postinzi ndiri bro none ufuruinga abandi mu Burundi Jewe utashiye kumenya indirimbo ncorera yakoze Roriro na Dabuje jeje nyene ntayimenye ubundi atayimenye nini okay reka ndakwereke akagapande nyene aka cenzo gaposta mbaza ikibazo ati iyo ndirimbo ya Roriro na Dabuje muba mwarayimenye mwayakiriye gute cyangwa ubunyene ndavyandike sivyo fata ifoto ya Dabuje niya oya ni ya Roriro nandika ati Roriro na Dabuje barafitana igikogwa citwa ngwiki turabe commentaire sivyo oya Freema Boy yarabivuze neza mwebwe hari ukuru mwagiye mukira amagengi yanyu babashigikira no mu mafuti yanyu kuniha bajya abantu kuri Facebook wowe oya wowe urabuze abantu ijana ubwo utijyama hasi bakajyama hasi batanze kubaza ni kubera iki bajyame hasi wa mbere ni Pasito yoca jyama wa kabiri ni Kodi yoca jyama wa gatatu ni ninde kandi bo jyama batanakwaje kubera abo abanyene no babwira bakajyama ega sino bategeka ngo jyamaho ni ngogo ya ndabwira ati maze ni mujyame ngaho system ndabereka kantu tugira dukore bakaca bajyama bibaza mani nagi wanje sino mubwira ati jyamaho ni ngoga acutangu umva ntafa kujyama uko nyene niyo mpamvu nabo bantu ijana sinibaza yuko bo barabantu oya nashatse kuvuga yuko ufise abantu bashigikira amafuti yawe donc kintu cyose uvuze bagifata nkaho menga nukuri bobo nukuri sindakubesha harabaririmbyi bakwiye kurikana n'ibintu by'imiziki ibaze nk'ubugiye wumva ngo nziza Desire ngo afite indirimbo shasha sivyo erega bobo twebwe ngaha ntitujejwe kwama tugenda kugenzura imbuga zaba baririmbyi bose ngo iki ega natu turafise ivyacu tugenzura turafise ivyacu ibintu byaramaze guhinduka ni 2025 byahindutse gute nabone barakwiye kugenzura impuze zacu nukuvuga ko zindi bagaca kurondera bakatugenzura nawe bakatubwira ati wana natwe ukuntu kuko nta mwana n'ikinono uruhigi rwaramaze guhinduka mugabo uremera uko ufise abantu bakurikirana none abantu bankurikira none sinabakoreye rega narakoze baraza kunkurikira nawe yarakoze baraza gerageza rero kuzavuga amajambo yubaka ureke kosha abana ngo barondere inganga uye atanganga sema nimbara mupfumu bazokwama nimbara vyunguka vy'umupfumu wariye yagutumye kumurondera urabona bobo hajya ubona umuririmbyi kuri stage amazi sivyo wo bagize system amanza ko yisukako akaca yabasukako zani inganga none niki urazi ibaze bobo umuririmbyi kuri stage shoto kuriya kushoto kuriya ukabona abantu bose baje muri ico kibanza bose bari kushoto bro no mu misa amana ivyo birabaho ariko ukabona Roriro kuri stage sivyo twende kushoto swata akazabona ati ngo DJ ngo pause kidogo ngo tuendelee ama tusiendelee ngo we pinga tuendelee ngo mkono juu urumva ariko araresha kwanza ariko umumesha ifitiye hiti yiwe n'inganga isunika urumva twe twenyene mu mupira y'amaguru twarashira ibintu mu mapoto bro ugahusha penalty bro inganga we abarimvye bacu nibatakoresha inganga bazokuba baja kuri stage bamanza
kuja gushaya abantu baduze uko bro dufise uburero bw'abantu benshi bakoresheje inganga bahejeje fo bande Michael Jackson byagenze gute Michael Jackson yapfira imburagihe Arena Randani Michael Jackson yujuje none yapfuye bigenze gute ntiyapfira imburagihe none imburagihe urazi Bobo kugenda hakiri kare ko ariyo mateka gute ugasiga abantu muri question gute ukavutura hiti ivutu ura nk'ubu dufate melanini yoca yipfira pop akacapfa urazi ikintu yoba yubatse mu Barundi manu harura ku muryango wiwe Sosokey urabona yuko nubu sivyo aracari mu mitima y'abantu ko yagiye atari yica nivyo yubatse erega man na Zidane mu mupira yahagaritse atwaye ama Champions League agizike mugabo ntiyapfuye oya ni nko gufa yaciye abiheba wapi ntiyapfuye ni muzima Bobo umviriza Bobo ndakubwiza ukuri ko iyo umuntu agiye kare yanditse amateka nk'ubu dufate umuvyeyi uri umuvyeyi uravyaye abana buzukuru nabaki sivyo ukaje usaza cyane ku buryo ugira ku nkoni urumva urinda no kuja muri wese bakarinda kuguterwa batangura gukwepa amateka niki man yaranditse amateka niki nukuba ivyo wanditse biguma birisurinye bitagira imyidogo bigaruka ati naye vraiment dusaziye nabi urumva erega urasaza ugatangura kwikora no mutwaro gusazira abana nabi nugusaza atakintu wabubakiye urashaka kukibubakira ariko umubiri wawe nawo bikasaba yuko uguma bagora ugasanga bariko bagaruka kwikora muri bimwe wabubakiye erega bijya wubatse biradira forever okay reka dufate uyu n'umusaza basi yarafite amafaranga dufate yarafite amazu imiduga none babasaza muri ya miryango yacu nabo wa undasaza we watangwe kugurira impuzu muri Kenza akaca saza akaca baparalize sivyo wowe uvuga uti aba barimbye bacu bose barondera inganga hama bace bipfira bariya amahiti akora amateka nk'udufate aravutuye hiti 3 4 5 sivyo akora igiteramo nimba ari South Africa amateka akora Nigeria igiteramo akacagwa kuri stage pap akacapfa direct kubadida abona amateka mu muziki amateka ariko akabandanya acamera nka Loliro oya namateka mu muziki abandanije acamera kuko urumva vya bintu yakoze atangura akacanga kuja kujya ubunure ngo mini simple ngo ndumuntu abantu cyo mu bunure ngo jewe ngo nta kibazo ngo abafana n'abantu banje akatangura kuzunguruka n'amaguru mu isite abantu baca batangura kwibagira ko yujuje ntuze Johannesburg batangura kwibagira ko Nigeria yakomye basake batangura kumufata ati ejama hivi ni mtu wa kawaida sana bro jeni baza ko ibyo byimviro biciritse cyane gose kuko nimba yakomye amahiti akayabamwo neza meme yosaza kandi agendera ku kabando yobaho kubw'ijya hiti example nyuma nutayitahura cyo tubihagarika sivyo uraza umuririmbyi ari kuri stage abantu bashushe neza cyane akaca abatoka bakiri muri mood yo system ni kari ariko umuririmbyi agiye kuri stage nk'ubu dufate Fizo sivyo ari kuri stage ari nde zakonze za ndirimbo zahitinze gose akaca umva final abantu basaze gose akacazana ngo umondani abantu baca batangura kuyigirira uku nibo batangura ati toa ntibibuka umviriza je nutabitahura ndakumva guseka ndakubaza ikibazo kimwe sivyo abantu tuzi bari amahiti cyane hano mu Burundi ni bandi fate kuri Satbi Fizo bararijo rarijo nk'ubwe hinge nkwereke rarijo igwa muri karaoke muri Gera nta n'umuntu atwara n'igihumbi ngo respect kabisa nta n'umuntu aza muri Gera kubera ngo aje kuraba rarijo aza gusa aje kwinwera sawa arabe karaoke hinge rarijo reka dufate kuri Satbi na Fizo birashye nk'ubu Satbi arabivuze publiquement jewe ndahagaritse umuziki yari amahiti ego turamwubaha kandi twoguma tumwubaha Satbi wihagarika umuziki ni igiki twovuga ko Satbi yamari umuryango wiwe kubera umuziki umuryango wiwe none ntavyo yoba size arega hagaritse umuziki inkwavu zirahari uburimyi burahari caja korora none hagaritse umuziki sivyo mugabo uyu munsi amateka mu muziki mugabo uyu munsi turabeze Zinedine Zidane yarahagaritse umupira aja kuba umukoca abayeho gute Zidane bien kubera umupira
rega ntari karawukina mugabo yarahagaze umupira kandi ntiyari bwakukuruke Zidane ibaze nk'ubu Zidane yarigeze gutsinda igitsindo muri finale ya Champions League bakina na Bayern Leverkusen muri 2002 cyo gitsindo cari ca kabiri c'intsinzi yari reprise mu bawaraje itera reprise iyo gori yabandanya kina bakamuhindi pasi nk'ijya a reprise akatatera squat bro wowe uri kurosha abana b'igihugu uri kuro icingenzi gerageza uburyo bwose ntukijaganye apana ntukijaganye twe nta artiste dufise w'akarorero twavuga ngo uyu yaronse hit ayibyaza umusaruro nganga reka nabo bafise izo nganga ntibari ko babyaza umusaruro zijya hit bari ko bararonka nta kamaro kuko baje kwiyahura muri abo bapfumu ngo barondere inganga man none bobo urabona ni yaka motive nka uwo guhinganga nazo nkeneye man nganga dukeneye twe turasenga sawa ha urasenga ariko inganga zirondera umukire burya inganga zirazimvye imana ironderwa ku buntu ariko inganga zironderwa ku mafaranga ico gituma nawe wabitotse ivy'inganga urabivamwo pepe ivy'inganga jewe mu bisanzwe si birefu cyane ariko je nabonye neza yuko inganga kwera mpanira kujegeza kabisa inganga sizo nusiyokosha abana b'igihugu inganga nusiyokosha abana b'igihugu mane reka bakoresha impano batabitahura bazokwigumira uku sivyo ko ndazi bande bazobitahura kandi hari ababinga mu Burundi bakoresha inganga nabo aha mu Burundi ni igihugu twemera imana mane aha mu Burundi imana twagize nyambere bakoresha inganga sivyo kandi bazifise bien vyaseriye kandi kimya uwa mbere none ndiko ndamugira publicity rega sindi ko ngira publicity abantu begereye abapfumu mbe muri football urazi yuko inganga arizo zivugira muri football ujyana umupira reka sindayivuge naye football reka nihorere so koresha umwanya ego saa sita top nabonye poste warekuye z'uyu munsi uvuga ngo ibintu simbizi ngo ngari karabakwegera Neri Nat yo kuguma muvyonga kandi yitekerereje Neri Nat arantera agahinda gute kungene atazovyara atazigera iberegiwe ritazigera bano uri mu prophet uri muvugishwa Neri Nat bazi mama atazovyara erega neta yegeze gutwara inda y'umuzungu umwana acaja ku mugongo mani mwebwe wane mufise umwana yaciye aja kwihekereza atani impekerezo bamusavye inda ikigira nimba ari afrotima nimba bavyita ngo iki kwa muganga bamubwira ati Neri Nat we tugira turekipera uburyo bwose wewe ntiguhitane kuko umwana ntari mu gitereko umwana ari nyuma y'igitereko umwana yarate orge nkako kundi orge na vale yarabayemwo mwebwe umuganga yarabibonye avuga ati wa none uyu n'umuntu cyangwa ni aliens mwebwe ayo twarinda umwana akaja ku ayo makuru mwe muyakura hehe ko muzani amakuru agakabye bobo Neri Nat erega umwana bamukuje yiki ega bamubaze ku mugongo ntibamubaze no mu bamubaze ku mugongo gira bamukure y'umwana ayo makuru wewe urafitiye fact man Jimona mbona Neri Nat kungene kibebeza n'imyaka mbese 40 nete numu 70 combien 74 wewe uri muvyayi wiwe n'imyaka yiwe kujya bakora imyaka n'agakecuru kama n'agakecuru ona Neri Nat ntuzenye yiwe uramaze kubona ubunure wapi je sindabubona nta wundi njya Jevrem urabona rero bobo mu bisanzo Neri Nat tujya kuvyara biri kure nk'ukwezi gute wowe imana wewe umucira umurongo imana niyavuga ati navyare wumva navyare azovyara ariko ujya akoroye inda nyinshi cyane yakoroye inda nyinshi cyane yanywa ama septandezere menshi ujya yarashobora kunwa septandezere cyenda afite umutipe bigeze gukunda mu nyaka bigamuta bro yanwa septandezere zibiri bahejeje kubikora toka man mwe amakuru muzana y'ibinyoma gusogira muze none gasha bobo kandi jibintu ndiko mba ndiko rakubwira kandi jumenye ko je ndi umunyarusakureka je umuntu ndamwinjiriye neza ndamwinjira gushika n'ugwara gwiwe man tuzana amafacts tuzana ivyemezo yeah je n'uwo muntu yambwiye nkayo makuru yo kuvyara n'umuntu yandamugwaje mu bitaro mu bitaro urafise ivyemezo by'uko umuntu ari we yaramugwaje mu bitaro ebana Neri Nat
n'amashuka yifutse uyu muntu niwe yayamuzaniye igana rinatsi kara kantu kakabwa kara kantu gakenye tro oya man ni gusa nyene nivyo ugutukana gutorera neri sukumutuka je ndiko ndakubwiza ukuri ko ibintu bimwe batazi erega nk'ubu je nimba no banarateye inda nkayihakana uwabimenye yo bivuga kandi c'est simple sivyo c'est simple na Nerinati rero nimba yaratwaye inda y'umuzungu aramwigarama mbe urazi aho bifu ya Nerinati na Natasha yavuye kaneri karagafana ka Natasha jusqu'à Z ariko Natasha nashaka umuntu amumenyera mufate yuko mengo ni Natasha arakunda umuntu afite ubuntu sivyo kandi mufashanya mu bintu bye bitandukanye Nerinati ya telefone Natasha muri ivyo bibazo nyene vyiyo ndariga yaratewe facture rega bujya si coroshe iyo cesarienne je muri kumuvuga makuru nk'abajenje ndabatangara cyane ivyo ni ivy'ukuri kandi uko n'ukuri none we ntuzi ko Nerinati na Natasha badahuza none Natasha menya rero ko je ndaguhaye ico bapfuye ndakubwiye source ico bapfuye Nerinati yasabye amafaranga tunzi nka aramenya ko zikamwa aramenya ati yajya matatunwa bamanza ku urumva Natasha yamwimye ayo mahera sivyo Nerinati acabona ko Natasha umengo agira mutemu mu manga Nerinati yaragize ikibazo kugira vaho hano urumva yaramusabye amahera yiki y'ivyo bitaro kagiye mu bitaro bizimvye kagiye mu bitaro bizimvye kigira ko araga nabujya butaye bwako nabwo abazungu no mpamvu n'umuntu ubifitiye umuzungu abazungu bikundira bujya butaye kandi basha ashobora no kukajya gafati agatera n'ukuboko kumwe sivyo kaka nashaka kujya ateruye sivyo rero Natasha muri mahera Nerinati yacabona umengo ni n'ugwanko kaca gatangura kumuponda kaca karafuta groupe nko kari kayicree groupe y'abafanzi ba Natasha karayifuta karajabanganya ibintu gatangura kumuponda kugira nane Natasha arakareka aravuga ati none uruzingo nkarujya cyo duterana amajambo yiki mimbona niko poa niko bimona mu kinama yemereye neza urumva Nerinati suyo gusa naba bantu bose ubona baja muri beef nawe hari ibintu abasaba baronderako bakamwankira oya bro acaja mu gwanko nabo bro akarero kuri Simbizi na Nerinati bare mu beef oya Simbizi rero sindimburura ico bapfa kuko na Simbizi urazi ko ari umze w'amatiko sivyo kandi Simbizi na Nerinati kera simigenderaniro yabo ntayo narinzi sinarinzi ko bara abagenzi ko Simbizi je abagenzi biwe kera bari bajya bantuze basegihembe abashonaliste bande urumva bajya sinarinzi imigenderaniro yabo na Nerinati sivyo ariko Natasha je nari ndayizi imigenda nari ndabizi ko ari muri team Natasha nanuzi ko je nari muri team Satra yego none team Natasha twarahangana team Bantu Boy twarahangana ama team menshi na Masimba Gang twarahangana sivyo rero ivyo tuba tubizi urumva turabirondera tukavyimburura ivyo vyabona Simbizi sinzi ariko abenshi baja muri beef nawe sivyo hari ico baba bapfuye so nawe ndazi ko muri beef na Nerinati je ntabwo ndi muri beef nawe none je noja muri beef n'uruzingo no mu kiganiro yuko ko bari kundenganya mu kiganiro twakoranye kumburira indero bobo mu kiganiro twakanye yavuze ko Nerinati aguma kuvyonga aguma gucokora aguma ashaka kugushika nayo none wa munsi nijya post yaciye yafata urumva ko karanya nkukuntu bivuze ko rero gwanko gwanyu gwatangiye kujya post kanka erega je sinokanka kukujya n'umugore wanje man abonye ko ndi muri beef nakajya man yo nanga yape n'abakobwa beza badukurikirana bona je ndi muri beef nakajya bo nanga yavuga none man utaye none kutamudefanda basi kuvuga ko umutoko nkana nawe kutamudefanda ndamudefande mu biki umudefande mu biki wose ni kuruduga gwapfuye bro uko nasema vibaya ndi kumvuga nabi none rangira icashaka erega bobo Jesse ndagatinya pe boss kesi yo kumutinya mugabo ndagatinya kabisa mwari mukwiye kugira kubumbatira umwagati yanyu tubumbatira ibiki umuntu we wenyene atabumbati atamuntu numwe babumbatiranye abumbatira nawe n'igitanda gusa abo bazungu nabo nabo bazungu barabana none
iyo sije tuyihoze bobo ariko menya ko nari natse atwaye inda ija inyuma y'igitereko ibyo byose ndabyemera so reka duse n'abarangiza ikiganiro cacu yeah tuvuga gato ku bitagenda neza hagati ya Wiz Design hamwe na Melanin Boy yeah wahegetse kugira ikintu bivuze ko ahantu mugabo ntwabiciye bobo urabona Melanin Boy yazungurutse Wiz Design kuri manager wiwe Simplice sivyo Melanin Boy ubujyajya bwiwe je narabuhinyuye kera ubu nafiki bwiwe inzigo yiwe nahinyuye kuva kera example ya hafi basi ntiduhere kuri yo muririmbyi bose nabangana reka ndakubwira umupeti twa Dorakira wo mu Rugombo yo mudogo umupeti afite impano asana ntuze na Fernando uyo mudogo yaje kumuramutsa nkakwa kundi umuririmbyi muhura mu giteramo uzi ko umurimbi kaje kumuramutsa erega yamusunikiye hari ya telefone yiwe arayimena Melanin uyo kandi yo ni reality ushatse jewe nzo mu telefone uyo mudogo Dorakira canke abandi bahegereye aho hantu ndababaza ati maze byagenze gute umudogo Dorakira agiye kuramutsa Melanin Boy muri sama ijya Cibitoke sama ya urumva bro iyo ni example ya mbere karenda kubwire bya Wiz Design yari muri management ya ntuze ya Simplice oui rero Wiz yarafitana ama projet menshi na Simplice kana mwamwe yarakozwe indirimbo na Fizo yarakozwe indirimbo na comments twagi rero Melanin acazunguruka Wiz Design acahengera muri ya faiblesse ya Wiz imigambi yabo na Simplice igihe cyose bari bamaranye yuko umengo ntirikiragira ntiriko irafata nkuko byari bitegekanije ko Simplice yarashiramo imitaye kabisa mu bikorwa bya Wiz sivyo Melanin acaja gusomesha Simplice urumva aca musomesha mwereka iyindi migambi yo muhizanira n'imisaruro kandi wibuke ko Melanin ubu ahiye gusumbya Wiz yes sivyo Simplice abaramutahuye par contre Melanin yari kufata Wiz bagafatanya bakamutera systeme ya collabo bakamutera bakamwereka umugambi koresha umwanya wowe uri mu bantu baguma bahimiriza abaririmbyi kumenya kurira amahiti yabo aho urumva Melanin hari kosa yakoze yararikoze igiye kosa none nk'ubu bobo wewe abana bawe sivyo abana bawe nk'ubu noza ati una bajya abana bawe urabona bimeze kunuku pemporte uko umva kwazo example niwo itahura neza urabona umuririmbyi araronka hit sivyo hama igihe cyarabaye none kigabanutse n'ubuhe buhinga kandi Jen ngaho ndumva Melanin atakosa afise wowe tumuvuga uti ahubwo management ya Wiz niyo yabaye faible oya mu bisanzwe Melanin umuntu wese yosomesha muri iki gihe nta utoba faible même si n'abakobwa bari kararesha bose baremera none n'amakosa ya Melanin man yarubatse yarakoze amahiti sivyo none kubaka amahiti akeneye rero kugumarira hiti yiwe ucukora ikintu ucuzunguruka mugenzawe ntiyamuzungurutse kuko Melanin ntiyagiye kubwira Simplice ngo acana na Wiz ngo dukoye na jewe yamubwiye ati mimi uyu hapa imigambi yanje ni sivyo c'est projet kuno kuwe yarazi gabara bagenzi na Wiz Melanin arabajama yarazi ama projet ya Wiz acagenda avuga ama projet arenze gusumba aya Wiz kuko yamaze kumenya igico ndamwitira injyajya nivyo nyene si ibintu byo kuja gusaba akazi oya ni ikintu cyo kumanza kwicana aka kugira upresente iki wawe ntiyamwishe naka ama presence ama projet asumba urumva Simplice nyine acavuga ati kabangara kazi iki kinambwiye kirasumba uburemere kweri imigambi turi mu kujya n'umushoramari business sivyo aca arafyihoza none okay basi wowe dufate uri umushoramari uri gukorana n'umuntu ubona ari incompeta
hamubonye uwundi muntu ari kompeta gusumba wa wundi ubigenza gute? Ni umurondera wa muntu si waza kugusomesha gute arashobora kuba yibona muri iyo talent mugabo utamubona araza akayikwemeza nemera nini hari umumanager nga mu Burundi atamuzi bibaho bibaho uyo ntashigikira umuziki ariko kubera iki hamwe yuko atazi Melanin Boy bro je baza yuko mwoza mureka kujija abantu oya sikubajija ahubwo je aho nari ngerageje kukwereka bimwe mugwanko sivyo n'ubujyajya bwa Melanin Boy sivyo kuko ndibaza yamusizemo igikomere Wiz tuvuge ko yaranamutumiye muri Niweva muri show yateguye Wiz Melanin ntiyaje ba Chris Mbi baraje ba Ne Chris baraje ba Benturo baraje ba Madiba da Classic baraje ariko Melanin ntiyaje mu gihe yari yamuhaye n'amafaranga y'igitoro nurazi impamvu Melanin ataje nta medene marasubiye ko igituma atitavye ijasho nuko atawura bimubaza ko kuko n'amakosa urumva kwibwira niko kwibesha rero hari nico atobivugako jewe Wiz twaravuganye neza muri conference de presse yari yambwiye abaririmbyi bazoba bahari muri staff bari bamaze no gupanga intebe z'ababo ba mfite na place sivyo n'ukungene bazobakira kuri stage umva byose byari bipanze yamuhindutse umunsi wa show ntiyaje wagusa ni hamwe byankiye koresha umwanya suwo byankiye avuga ngo ikiraro kiranyereye ikirago nako oya ubumwe suguterana naka kuko umuririmbyi uri mu gihe cawe sivyo raba ukungene me uranko busatbi sabe arashobora kuja gushikira abari noji urumva ushobora kuja gushikira ba Dramati urumva araraba ati aba bapeti presence yanje irasigura ikintu kuko presence yanje jewe uburemere bwanje hariho kwanza ku muryango abantu baza kwinjira kubera meme si jewe sivyo gusa mugabo wibuke yuko uyugaburi umuntu adashaka gufungura mu Rwanda eske Wiz yaregereye Melanin amusaba barabiyazerega vyari biri confirmé just vraiment sindi d'accord ivyo nutabitahura Wiz wandi azova mu gacerere kandi jewe reka ndakubwira je nzomuronde je nzomusaba Wiz azenga ko ka motive basababwire basi we wabibabwire kuko ibiriko bivugwa na je peut-être mwibaza ngo ndiko ndashikuza n'ubwanko ndamwa ariko Wiz azanga habivuge kubera ko kuva kera we sinigeze numva n'umunsi numwe uvuga neza Melanin Boy nta munsi numwe nta nari mwe ndigera mu umwita injyajya misi yose nimba rero ari misi yose rero arazokora ibi zotuma abantu batamwita injyajya ega si jeje nyene si jeje nyene ubundi ni Narvin Smith ntibumvikana oya ivyabo turabizi hari utazi ngene vyagenze none erega abashwana abakobwa nibo bashwana bikarangira bashwana ariko abahungu barashwana ariko hari abahungu bameze nk'abakobwa Melanin rero nimba jewe ntegera ndamwemera je nuko amatemonyaje waguma nsanga hondi bantu banza kunyidogera burazi ko ari umupeti barimba bakoranye korabo reka mbe ndanavyihoze reka ndavyihoze imyidogo amarira y'uyo mupeti ageze kuri bakoranye korabo hama yahereye na Melanin Boy yahereye iyo korabo yaranse kuyimuha bayikoreye kwa Ibrizi Mane we numva ufise amabanga menshi ya Melanin mani je ufise amabanga erega jewe nakubwiye ati jewe umuntu maze kubona umuntu nshatse kumwinjira neza je ndamwinjira ku buryo Imana ikinampezagira amakuru yo baguma bayanzanira aho nicaye kuri ku Imana baguma bayanzanira ndabona benga twarambiye abantu uyu munsi reka turangize ndiba tuzotora umunsi dukore content uyasesangura amabanga ya Melanin Boy jewe nzoyabaha neza ubuhonzoza n'abatelefone ati we gute Melanin we umwangiriye gute uko nuko sivyo acajako je nta binsi nzovuga acajako ce telefone unda acajako none bakazo batatu kandi sinkene ko mu mwanka Melanin ko aririmba neza pe ariko nawe ni yicunge ntabe ariko abibugwanko mu bantu benshi kuko uvumwana benshi ugatota ushobora gusanga ari zanganga uguma bahanura kurondera yarondeye hama zigatuma ziramira udufi duto sinzi reka turangiza akajambo kanyuma kwa dukurikiranye ndabakunda cyane mubahwe
wewe wafashe umwanya ikiganiro gikurikirana cyose ahubwo bobo kaya kantu wavuze kandakenda mama uze kugakata ndagusabye kubera kandi ucuna bisubiramo ariko akugashiremo ariko bumve ujya tubeje use natakumva amenye ko wagakase ariko kaya kantu kandakenda mama uze ugafuta kubera abantu bamaze kumbwira ati koresha mabijya bintu kwera ivya ndahiro je urabona kanyiyatse sivyo ndabakunda cyane. Yes, reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe naho butaha.